nkuko mwabibonye uyu munsi guhera kuri inogezekerezo rya 20 Rusama mwaka 2026 mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru dufatanije n'ishyirahamwe ryo mu karere ka Afrika y'ubuseruko risanzwe rikora umwuga wo guhanahana amakuru. Twatunganije rino huriro cyahuje abasanzwe bahurikiye mu mwuga wo guhanahana amakuru cyo gutanga amakuru abavugizi b'ibisata bitandukanye bava mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Hano vuga abavuye mu bihugu bya Kenya, mu bihugu bya Tanzania n'Uganda hamwe n'abarundi hamwe n'abandi mu bindi bihugu bigize umuryango batashoboye kwashika ariko bariko badukurikiranira ku mbuga ngurukana bumenyi mu ntumbero yuko haba gushinga irishira hamwe y'ubuvugizi y'abavugizi b'isata bitandukanye muri kano karere ka novuga yuko irishira hamwe risanzwe ririho mu muryango w'umwe bwa Afrika y'ubuseruko. Muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi abavugizi b'ibisata bitandukanye bariho ariko gushika uyu munsi ntibaragira icyo twakwita ishira hamwe nkuko bisanzwe biri muri ivyo bihugu dusangiye akarere nka Kenya, Tanzania n'Uganda. Naho rero Burundi bwiyumviriye yuko nabwo bwo tunganya iri huriro cyane ryo guhanahana ubumenyi kugira ngo iryo shira hamwe rishobore kuvuka muri kino gihugu cyacu, hanyuma dushobore guhuriza hamwe abavugizi b'inzego zitandukanye, abavugizi b'ibisata bitandukanye by'abikorera twabo canke bya leta, uko musanzwe muzi yuko abo bantu aribo basanzwe bamenyekanisha babiko birakogwa haba mu buzi bwabo haba mu bisata barimwo bya leta canke by'abikorera twabo. Gutyo murazi yuko mu kino gihugu cyacu basanzwe hari ibyiza byinshi byo kurata, hari ibikorwa byinshi byo kurata bishobore kumenyekana biciye muri iryo shira hamwe. Muri iri huriro kazoba kajye ko karisha ubwenge ku basanzwe bakora umwuga wo guhanahana gutanga amakuru cyangwa kuvugira ibisata bitandukanye. Gutyo inyuma hazoye gushinga ishira hamwe, hanyuma nyamukuru aho dushimikira nuko abavugizi b'inzego zitandukanye zabiza leta baba bo mu bisata by'abikorera utwabo bose bokumva ukundi uyu mwuga wo kuvugira ibisata byabo ukora n'ukuntu umeze, gutyo bashobore gukora cyane mu kumenyekanisha ibyiza nubwo cyane ibyiza canke ibikorwa biba biko birakorerwa mu aho basanzwe bakorera. Ikiri naco kiri muri iri huriro nuko harimwo kumenyekanisha Uburundi. Bica mubibona murazi yuko ishusho y'igihugu kugira imenyekane, ishusho nziza y'igihugu haraba abavugizi bo mu bisata bitandukanye bavuga ibyiza ibikorwa kuranga igihugu. Naho rero twibaza yuko kandi twizeye yuko abavugizi b'inzego zitandukanye canke ibisata bitandukanye bavuye mu bihugu byinshi kazoba kagiho kurabaratira ko kubereka Burundi ko kubereka ibyiza biri mu Burundi, gutyo badufashe kubimenyekanisha mu bihugu byabo baje bavamwo. Murasanzwe muzi yuko basanzwe ariko kazi bakora icyo gikorwa bakora, kazoba kagiho kubereka Burundi tubereke ibihari tunabatembereze hagati mu gihugu babone bya bibanza by'iratiro dufise, gutyo bagenda babimenyekanishe iyo baje bava mu bihugu bya Kenya, mu Uganda ni Tanzania no mu karere kose, gutyo Burundi ubandanye bumenyekana nkuko busanzwe bumenyekana, ariko cyane biciye mu gukomeza ubumenyi mu kuramforce ubumenyi bw'abasanzwe bavugira ibisata bitandukanye. Turizeye rero yuko ishyirahamwe ryamara kujaho ry'abasanzwe bavugira inzego zitandukanye hazoba guhanahana ubumenyi. Abatari bazi ibijyanye n'ukuntu umwuga wo kuvugira inzego zabo ukuntu bokora n'ukuntu bategezwa gukora n'ukuntu bateza kwitwa kugira bamenyekanishe ibikorwa mu bisata byabo, byo shira hamwe bizofasha kubaje imbere, rifashe kuba karihirizo bwenge, cyongere rifashe no gutuma iba biko birakorerwa mu Burundi bimenyekana ku rwego w'akarere haba mu Afrika y'ubuseruko cyane imbere no mu karere ka Afrika yose no kwisi. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.